Generale Evariste Ndayishimiye yoba yiyemeje kugeraho atazopfa yitavye nako yicaranye na bagenzi we b'abakuru b'ibihugu. Ico nikibazo abenshi bibaza inyuma yaho yanse kwitaba ku ncuro ya gatatu ku butumire bwa Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi bwari kumuhuza n'abakuru b'ibihugu vy'u Rwanda, Uganda na Angola bari kwihweza ibibazo bijanye n'umubano mwiza bifatiye ku mutekano w'akarere n'iterambere mu vy'ubutunzi. Muri ivyo bibazo bihanze akarere harimo na cane cane ikijanye no gutuza imigwi yitwaza ibigwanisho inyuragirana mu karere k'ubuseruko bwa Kongo. Kutitaba iyo nama kwa Perezida Evariste Ndayishimiye bifise insiguro nyabaki, bifise ingaruka nyabaki. Mu gice kigira kabiri ca Club de la Presse tuganira ku makuru nyamukuru yaranze ino ndwi n'ingingo yo kongera ikiringo c'umwaka ku mugwi wa ONU ujejwe gukora amatohoza kubijanye n'urugero rwo guhonyanga agateka ka muntu mu Burundi. Turaganira kandi no kw'Ipfungwa kuwahoze ari umushinga amateka Fabien Banciryanino, Ipfungwa abahanira agateka ka muntu babonamwo akarenganyo. Tubiganire rero turi kumwe n'abatumire bacu babiri. Wa mbere ni Gerard Birantamije, ni muhinga mu vyigwa vya politike. Mwaramutse neza Gerard? Mwaramutse Patrick. Kaze mu kiganiro. Umutumire agira kabiri ni Thierry Bigirindavyi, akaba ari umumenyesha makuru wa television Renaissance. Mwaramutse neza? Mwaramutse neza Patrick. Sangwe kaze namwe mwese turi kumwe mudukurira kugira kandi icese ku mihora ya Facebook. Reka mbere iwawe Gerard Birantamije, mwihweza neza iyi nama Uburundi bwa wikema iki, iyi nama iherutse kuba bwa wikema iki kugira umukuru w'igihugu ntashobore kuyitaba? Ni kibazo bigoye kwishura kuko abari kucishura nabo bari batumiwe kuko nibo bari bafise uburenganzira bwo gushobora kucishura ico kibazo. Je ico novuga ivyo novuga vyose kuri iyo nama batitavye ivyo bari ivyo niyumvira bishobora kuba byo canke ntibibe vyo kamuhinga. Ubwa mbere ho ico umuntu yomenya nuko igihugu cyacu cyose kirafise uburenganzira bwo kudashobora kwitaba inama. Ivyo n'uburenganzira bwacu. Ariko je ndavye ivyari ko vyihweza ubutumire ngene bwari bumeze n'ivyari biri ku rutonde bizokwihweza n'abakuru b'ibihugu byari ibintu bikomeye cyane, byari kutuma umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ati ntegezwa kujayo kuko harimo ikibazo cy'umutekano muri kano karere no ku mbibe Burundi busangiye n'ibihugu, harimo n'ikibazo kijanye n'iterambere. Ni bibazo nibaza bikomeye cyane kandi biri no kuri no ku ntumbero imigambi ya leta iharu kuko mu vyashikirije harimo ibibazo by'umutekano kwazo bitorera umuti n'ubutungane. Kubona yarabisivye rero ashobora kuba afise ikibituma atavuze ariko uravye zari vyihweje niko ndavuga. Jewe sinuvuga ngo nika ko cyo bari giki, nibaza yuko hoba hariho ikibazo kijanye n'ingene Uburundi bubanye n'ibihugu duturanye, ukuvuga u Rwanda, ukuvuga Republika Demokratike ya Kongo n'Ubuganda naho buri kure yacu, ni igihugu naco nyene dusangiye nishira hamwe duhuriyemo rya ibihugu byo mu buseruko. Ushobora gusanga rero hariho ibibazo bitoba vyaratorewe umuti imbere byagumyeho, ivyo bibazo bigatuma umukuru w'igihugu adashobora kujamo. Mugabo je kubwanje nta cyari gutuma atayitaba iyo nama ndavye ivyari ku rutonde rw'iyo nama. Umukuru w'igihugu agize ati ni nama idakeneye bimwe bita koro mu gifaransa, ati naho nto kwitaba abandi bo kwiga ibibazo ivyo bibazo ejeje kuvuga. Nivyo koko Burundi ntibwirwa n'ivyo bibazo kugira buti n'abandi bazahatubera. Oya je nibaza yuko biba yihenze cyane avuze uko kuko ari hajya kugira serukire igihugu cy'u Burundi n'abarundi bose mu makungu. Ari hajya kugira ngo ibibazo vyose bihanze Burundi afashanye n'abandi kubitorera umuti. Atahabaye rero no kuvuga ko ingingo zose zifatwa wewe atahari, no kuvuga ko Burundi nsuba ko zitamwega ziramwega ariko ntaba yazigiye mu bwa nawe zifatwe yashikirije iciyumviro kuri izo ngingo zose n'ingene zizoje kuko hariho gufata ingingo, hariho kuzishira mu ngiro, hariho no kuraba ingene zishigwa mu ngiro. Ivyo bintu byose bitatu bigenda bikurikirana. Iyo rero umuntu atagiye muri iyo nama nk'iyo, no kuvuga yuko ingingo zafashwe kandi ziramufata nawe kandi atararimwo. Turagaruka ku bijanye n'ingaruka
zikutitaba iyo nama Thierry Bigindavyi harabaye urugendo rw'umushikiranganje w'imigenderanire wa Kongo mu Burundi abenshi bari biteze yuko umukuru w'igihugu azokwitaba kubera habaye ingendo ziteguriye nama mbega we kubona mu nyuma y'urwo rugendo rw'umushikiranganje wa Kongo Perezida Ndayishimiye atavuye yitaba inama waratangaye byaragutangaje ko gatoya byaratangaje ku ruhande rumwe byaratangaje kubera umushikiranganje w'umugenderanire wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Mufasoni Maria Tumbanzenza avuye mu rugendo mu gusozera urugendo yarataha ikiganiro amenyesha makuru ari kumwe n'umushikiranganje w'u Burundi mugenzi w'u Burundi w'imigenderanire Albert Shingiro imbere kandi yaranakiriwe n'umukuru w'igihugu ukabona ko bayaga bahuza babankiriye neza kandi mu byo yaravuze n'ivyari kwigwa muri iyo nama ikirategurwa aravuga ko vyari ibibazo by'umutekano byari ibibazo byo kurandura n'imizi imigwi y'abitwaje ibigwanisho mu karere kandi twahavuye tubona ko byavuye vyigwa no muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu tukabona ko byari ikibazo nkoramutima Uburundi nabuje Burundi bwari bumaze igihe havugwa iyo migo bitwaje ibigwanisho bakanavuga ko yoba yajabutse iva muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bakagereza n'u Rwanda ko go barugize iyo rushikira iyo migwi numva Burundi bwari bufise ibyo buvuga biratangaje kubona rero buronse uwo mwanya wo kuvuga ibintu bwari bumaze igihe bwidoga ntiburonka ntibufate mu byo kubivuga buronse akajo keza ko kubivugira mu bandi ntibugende kurundi ruhande ariko umuntu ntatangara kuko nivyo batumenyereje ni ingendo bari basanzwe bamaze n'igihe yuko ukutitama nabamwe nayo wabaye umugenzo w'ubutegetsi naho hari umukuru w'igihugu mushasha n'umugambwe utwara wahora utwara ku mukuru w'igihugu yahahora n'utwara n'ubu ingendo rero umuntu ashobora kubaza ati ni ya yindi nyene babandanije ugasanga ntatangaye ko ari gutinya ibiganiro kwa Perezida Ndayishimiye ko narijya ari nama itamusaba kwiyunguruza ngo ico umuntu yoshobora kucibaza ku ruhande rumwe ashobora kwibaza ati ngira yumvise ivyo bivugwa yaratinye kubera no Burundi buragirizwa gukorana n'imigwi nayo nyene yitwaje ibigwanisho ikorera muri Kongo ati ngira umuntu akibaza ati mbe yoba yatinye ko bavuga hamwe bo bakorana by'ukuri batabeshira niyo migwi ya FDLR iri muri Kongo yoba yatinye ko baja kuvuga ko barandura n'imizi abantu basanzwe bakorana kandi nawe nyene ari hari kubera icegeranyo baza gushaka umukono bose byita ko nyene yacemeje umuntu akibaza ati mbega yoba yatinye ko ivyo biganiro canke umuntu akibaza ati yobabona ko mwiga mu Burundi mu Burundi no mu rurimbo ruhagize igihugu harimwo byo gushinga icumu mu mashinga umuntu akagira ijambo mu bindi bihugu mbega niyo ngenda yoba abona ko abo atacimaze ariko leta y'u Burundi iremera yuko kugwaniriza hamwe abo bitwaje ibigwanisho baragira bati baremeye kuzogwaniriza hamwe abitwaje ibigwanisho mu karere ka Kongo kumbibi inama y'abakuru b'ibihugu ntivyemera gusa iranafata ingingo yo gufundika ukuntu vyogenda bakumvikana tubikora ukuntu igihe rero utagiye Uburundi nabwo nyene sibwo buranagiriza ibindi bihugu ko gufashanya iyo migwi butera bagiye bari kuronka n'umwanya wo kuvugana bivyo basaba ariko atariho bari utikarahara mu Rwanda ntibacura atariho urisi huburi Professeur biranamije muravye mu byavugiwemwo muri yo nama yaraje kubica ku masonga Thierry ati hari kibazo cy'umutekano kivugwamwo abayitwaje ibigwanisho banyuragirana muri kajya karere ko mu serko bwa Kongo babita des forces négatives mu gifaransa be abaroberi bemerera ko bagwanya za leta yaba ku Burundi canke kuzindi mande bobo bari muri uwo muce w'ama force négative muri ico mbona uvuga yuko amanama nkayo musanzwe ikibazo ca mbere camagiseruka nuko batara nk'umwanya wo gucijya n'ino mugwe ku wundi ngo bamenye ivy'abana bariya basaba ivy'abana bariya bavuga ivy'abana bariya bashimikirako urana muri Kongo aho mu buseruko bwa Kongo havugwa hari imigwi irenga 150 amajana 200
yitwaje ibigwanisho ni imigwi myinshi hariho abantu bagize n'ikarata yerekana aho bamwe n'abandi bari ivyo bita carte interactive ivyerekana ni imigwi myinshi rero nkuko bayise force negative myinshi ntifise n'ivyo iharanira n'imigwi bikeneye gucukura bwa butare cyane cyane usanga mbere ifise n'imigenderanire n'abanyapolitike bamwe bamwe mu karere haba muri Kongo haba mu Burundi haba hehe bivuga ko rero ikibazo c'imigwi y'abarundi yo biriyo iyo migwi y'abarundi maze kuja habona yavuze ikigamije yavuze ikeneye gushikako kigoye ko nayo bayishira mu ntuze muri iyo migwi ni kibazo gikomeye nibaza ko kitegeza kwigwa nico gituma ngira ngo n'Urundi yuko aho bwari burimo ngira ngo bari kubinoganza neza muga ko batabiyemo urumva nta n'ubumenyi vyabaye cyane ico ni kimwe ica kabiri ko iyo bavuga bati umugwi w'abarundi nk'iyo umugwi witwa leta barabavuga maze imisi uvugwa mu misi heze bakavuga ati yo nturimwo naho bari kubanza gusigura igituma utarimwo bari gusigura igituma batawushizemwo kandi sibo bafise ngo niyo bari yumvo Abarundi bugira buti ivyo biganiro nta nyungu z'u Burundi tubonamwo kugira dushobore kubijamwo oya nibaza ngo baba bihenze kuko niyaba mu gihe bifuza yuko izo za leta barazitwa the force negative ahubwo niho bari kubijamwo yabari bifuza yuko iyo migwi yose y'abarundi ivugwa iri mu buseko bwa Kongo ivuga kuri mu buseko bwa Kongo bayishira muri uwo mugwi bari kwijamo ubwo basaba ko bayishira mu mugwi kuko bashize muri uwo mugwi ama force negative ni kuvuga isi yose iteza kuzihagurukira hari icyo bita le droit à la paix ni ikintu gikomeye cyane mu mateka mpuzamakungu ni ukuvuga ko maze kuvuga ko umugwi ari umugwi w'inkorabara terroriste force negative abantu bose bateza kwihagurukira urumva Burundi bwari gutegerezwa kuba ariho buri kugira ngo ubwo busabe ko iyo migwi nayijamwe mugabo ubu nta wuzi ko iyo migwi nayo bayishizemo ivyo nivyo twibaza nivyo mwibaza ntibigeze bavuga bati imigwi y'abarundi iri muri Kongo nayo iri muri ayo maforce negative ico ni ca kabiri ica gatatu nuko nico mbere kinagoye nuko iyo migwi iri muri Kongo nkuko nabivuze ifise imigenderanire n'abantu benshi muri akarere n'ibihugu ndetse urabona hari nk'imigwi yitirirwa abaganda ikorera muri za Buniya hariya hari imigwi yitirirwa abarundi hari imigwi y'aba FDLR yapotereye muri Kongo kuva kera ari yiri iyo bifise ama connection iyo bifise imigenderanire nkuko tubibona bica ku mbuga n'Uburundi n'ibindi byinshi urumva vyari bikenewe yuko abantu bose baba bari hamwe kugira ngo bashobore gufatira hamwe ingene ico kintu bashobora kucita intumbero bagihereza n'ingene bagiye gukora turavye kubiranye n'Uburundi iyo rede tabara mwavuze ivuga iti twe kugira duhagarike ingwano dusaba ibi n'ibi biganiro yo mwe mu ihweza mubona muri iyo migwi murayishiramwo cyane mwebwe aho muhagaze je urumva je aho no ishira je ntaco bivuze leta nizo zifise uburenganzira bwo kuvuga ati uyu mugwi koko numugwi ni force negative ko force negative bazibonera ntiziba zifise ideology ntizifise intumbero y'igituma ziriko ziragwana ico nico cambere ikiranga utwo tudumbi tuba tuhari tw'abantu bitwaza ibigwanisho nibiki cya kabiri n'abantu ataco baba bafise bagira ko nk'amategeko bica abanyagihugu urabona nk'abajyana muri Buniya bari abasivili bakagira gute bagasasika inganda abo bantu nibo bafise ico bahagarariye muri uwo mwanya niba bafise igituma izo nguvu bariko barakoresha ariko barazikoresha ni naco gituma usanga bajaniranya uwo ari we wese kuko bobo niba bafise intumbero nukuraba rero iyo leta bara cyangwa izo zindi zivugwa zose yuko zozi kwije ibisabwa kugira ngo ntizije muri uwo mugwi ivyo navyo si jewe ndabivuga bivugwa n'abashobora kuzikarifya n'abashobora kuziraba Thierry mbega Uburundi buhombiki kukutitaba inama nk'izo zigira ziti iyi migwi ni migwi y'iterabwoba Uburundi burahahombera cyane kubera burafise nabwo nyene buramaze burafise ibyo busaba ibihugu bibanyi kugira umutekano wabo kumbibe bihano n'ivyo bihugu wubahirizwe
atariho buri butagiye ntiwabuka ibisabye ntibuheza ngo bubironke ingingo zose zizofatwa zizoba zidakoreye kuvyo uburundi busaba bashobora kuzokorera kuvyasabwe n'ibindi bihugu mugabo Burundi butagize burafise amahirwe menshi kuvyo busaba vyumvikana muri ivyo bihugu muri abakuru b'ibihugu kwicaranye iyo bitavye inama ko icegeranyo bateza kugira icegeranyo bumvikanye ko bose Uburundi bufise ijambo bushikiriza ryumvikana ry'ukuri nta mwasi w'abarundi muri ivyo bihugu byose yovuga ati ikintu Burundi buvuze naho hoba hari umwasi umwe bo bibaza bose ntiboca babwankira rimwe abari muri iyo nama bose Burundi bwari gushobora kugenda bukavuga ivyo buharanira ivyo busaba abandi babumvise bifise ishingiro ntaco buza ko bavuga bati nivyo Burundi bwasabye katubishire mu bintu bizokorerwa ko muvyo tuzoshira mu ngiro ikindi naco bashaka gusanga no mu zindi nama zizotumwa ko mu minsi iza bavuze ati abarundi nabo tubatuma ko ntibaza reka turike tumwanya wacu urabona nk'ubu igihugu ca Republika ya Demokarasi yo cari catumye kwirya nama carungitse umushikiranganje w'imigenderanire ashika mu Burundi gusigura arahishikira izo nguvu bakoresheje sinibaza ko hamwe bosubira gutuma kwindi nama bavuga ati naho twazikoresheje ntibanatubwira n'igituma bataje bagira bati reka turabazi ko bataza naho tubatumira ugasanga biriko ishusho ry'Uburundi riko riracafura mu makungu kandi ishusho ricafuye ibyuhomba biba byinshi aho muri kano karere hariho abanyamitahe boshoboye kuza mu Burundi bumvise Burundi ari igihugu cugurutse kivugana n'abandi mugabo buciyugaye cyane cyane ko abanyamitahe barashobora baratinya kugenda cyane yuko bari ko baganira ku bijanye n'umutekano ariko kandi harimo n'iterambere n'imigenderanire guhanahana ibidandazwa uruja n'uruza rw'abantu bijanye n'ibidandazwa mbere ko cyangwa igice gihe kabiri ca kino kiganiro Gerard mbega hari ico byica mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu by'akarere kubona igihugu cy'u Burundi kititavye kirapfanye ni ubwa mbere hoho abakuru b'igihugu ntiba bagifitiye umwizero munini mugenzi wabo kuko burya naho twufata mu bintu bisanzwe byo mu kibano mu Kirundi ha mu kibano iyo umuntu agutumiye ntutabutumire ntunamubwiye n'igituma udashobora kuba uhari nta gufata yuko uri umuzimyamuriro koko aratangura kukwinura icyo ni cyambere no kuvuga yuko bashobora kwinura Burundi yuko batakiri kumwe mu bibazo biba hanze icyo ni cyambere ca kabiri gikomeye nuko inama nk'ijya naho yari y'akarere n'abantu benshi baba bayirindiranye gishika n'abantu benshi baba barindiriye ikivamwo si abarundi gusa abanyarwanda s'abanyekongo s'abaganda n'abahangora n'isi yose kuko nkuko nabivuze iyo hari kibazo ngaha mu karere icyo kibazo abantu bose barakibona kandi bakavuga bati dufashanye ngene twokirandurana n'imizi iyo rero bavuze yuko bagomba biga ikibazo kijanye n'umutekano kijanye n'iyo migwi yuzuye muri aka karere kacu hama Urundi ntibujemwo mu nyuma bazovuga bati ahubwo nukuraba neza yuko Uburundi atari bwo bushigikiye iyo migwi ivugwa bashobora kubifata uko icyo ni cya kabiri icya gatatu gikomeye nuko inama nk'iyo ijeje kuraba ikibazo cy'umutekano mu karere n'ivyo umutekano y'ubuze wonona ku karere ahanini iyo hafashwe ingingo nziza abantu bazironkera ko inyungu n'abanyagihugu abarundi abanyagihugu b'abarundi nibo Ndayishimiye yabwirizwa guserukira kugira ngo baronke ako gahengwe gakenewe ukuri kuraraba nk'iyo dufasha nk'akarere ka CPGR naho katakivugwa gose CPGR uyibona neza ugiye ku mipaka ugiye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo haba Gisenyi canke haba Kamembe cyangwa hagenda ku mupaka w'u Burundi na Kongo mu Gatumba canke umupaka w'u Rwanda n'u Burundi niho ubona ko CPGR hari iyo ubona ko umuntu abantu baza gusuma baza kudandaza bava mu gihugu baja mu uruja n'uruza bazana ibidandazwa bataha bagaruka bukeye bakiteza imbere niho ubona akamaro kuko haba umutekano muri ivyo bihugu vyose mu gihe rero Burundi buvuga buti ivyo ntibituraba no kuvuga yuko abantu bashobora kwiyumvira vyinshi cyane Gerard birantamije nibutse yuko uri umuhinga mu bijanye mu vyigwa vya politike
Club de la Presse tuje mu gice kigira kabiri ca kino iganiro mukurikira ku buhinga ngurukana bumenyi bwa Facebook ikibiriraho ku mihora ya RPA bena radio Inzamba Agateka kawe. Ubu naho tuje mu gice kigira kabiri muri nondwi inkuru yaranze inondwi habaye kandi kongera ku ncuro ya gatanu ku ncuro igira kane ikiringo c'umurwi w'ishami mpuzamakungu onigitohoza ku mabi akogwa mu Burundi kubijanye n'agateka ka muntu. Mbega coba ari ikimenyetso c'uko ibintu bitifashe neza mu Burundi? Ni ikimenyetso kigaragara ko leta y'u Burundi yagerageje kugomba kurimira kugwiri ibinyegeze ibicishije ku wari yayiserukiye mu nama yabonye agateka kazina muntu Abdara aragerageza kuvuga yuko atabwicanyi bw'iro mu Burundi Tabrenova aragerageza kuvuga yuko gituma na kimwe cotuma uwo mugwi wabona usubira gukongerwa ikiringo ibyo uvuga byo kwara ubwicanyi ari kubesha ariko nkuko ivyegeranyo by'amashiramwe ahana agateka kazina muntu y'ubu mu Burundi ndampuza makungu yagiye aravyerekana yarerekanye ko no kuri intwaro shasha amezi 3 maze hamaze gupfa abantu barenga 200 abarenga 300 bafunzwe bidakurikije amategeko hari abandi banyuruje bakabugwa irengero ryabo yerekanye mu majambo make kw'ubwicanyi bubandanye kubona rero uwo mugwi warongewe ikiringo bigaragaza ko vyavugwa zuwa na leta ibihugu vyari bijeje kongera ibihugu nka byose byabonye yuko ivyo leta ivuga atashingiro bifise ubwicanyi bubandanya mu Burundi. Bigaragaza yuko ubwo nabuja ni gake mu migwi imwe nijya aho yagiye irashingwa yongerwa ikiringo nk'incuro nk'izi mu Burundi wongewe ikiringo nuko babona yuko ubwicanyi vyanse ko bwabandanya mu Burundi. Nyine none kubona yiguma yongerwa ubwicanyi bukabandanya abarundi bagira bati naco tumarire nyamugwi nyene umugwi si uzohagarika ubwicanyi umugwi si uhagarika ubwicanyi umugwi ujeje kugira amatohoza ubwicanyi ko aho buriko buraba erega uvuyeho hoho abo kwica buca batangura asanzwe babikora babona ko atacamira ngo umuntu wese abona ati isi yose ishize amaso ku Burundi ishize amaso kuri turiko turakora naho tunyuruza abantu hariho abantu bariko barabyandika kandi batanga raporo kandi muri baza ko hari abakozi bibi baheze bagashacoba kubera umugwi yaba badashacoba twobona inguvu bakoresheje muri iyo nama waserukira leta yakoresheje gushikaho ashiramo n'agashavu kugomba kubagiriza ko barakorera ku nyungu za politike bashigikiye umugambwe CNL avuga bo muri iyo mugwi yarabivuze ako gashavu karerekana yuko uwo mugwi ari nk'iyigwa riri mu kirenge cyabo iyo rifise iryo hari mu kirenge arabandi bo kwikubita kashi kubera barabona yuko ubutungane ni ibyaha bitagira ikigongwe ibyaha byo guhohotera agateka kazina muntu ni ibyaha bishobora kubakurikirana ejo canke hirya yejo bigatuma bata arabandi bo kwikubita gashi bakavuga ati duhagarika ibi bintu. Perezida Gerard umuntu aravye aho leta ihagaze ku bijanye n'ujya mugwi intumwa ya leta yari yamirije koko uwo mugwi iragira iti n'uwo mugwi n'uwa politike ariko bikagaragara ko yuko hari kunyinyana hagati ya leta n'ishamwe mpuzamakungu ni kubijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi mbe ninde yunguka kuri uwo kunyinyana hagati yo mugwi na leta y'u Burundi? Ugambere wo ujya mugwi ku isi yose ujya mugwa hushinzwe nta leta ni mwigeri wemera ntibukunda kuko ahanini baba ushinze kuko abari ikibazo kiri muri ico gihugu leta rero muri ico gihe nta ukunda nta ushigikira kuko ubuje kugira werekane ahubwo ibikorwa bibi byituma ibikorwa mu gihugu vyose vyitirirwa leta ntushobora kuvuga ngo vyakozwe n'umuntu leta ihari tereza kubihagarika itashoboye kubihagarika no kuvuga yuko bifisemo inyungu muri mu vyiri kirakora. Alors ku kibazo bajije nibaza yuko agahombo kaba ku Burundi kubera iki kuko ujya mugwi uratanga amaraporo ayo maraporo akerekana neza ibiko biraba mu Burundi
koko turazi yuko abawugize batari kuri guhonyoza ikirenge ariko ntibibuza yuko bakoresha ubundi buhinga gushobora gutohoza bagashobora kuronka amakuru y'imvaho ndetse amwe bashobora gusanga bayakura no muri leta ihari no mu bayikorera nta n'ibintu bisanzwe barazi ivyo ubuhinga bashobora gukoresha kugira ronke izo nkuru zose cyo ni kimwe iyo rero bibaye uko bakawongera ikiringo bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu bwa kane no kuvuga yuko ishyirahamwe mpuzamakungu riba ribwiye isi yose riti ahuraho ni murabe neza k'icyo gihugu ntawuzi ibishobora kuhabera ibintu bihabera haramwe amababi menshi ariko araba tubwirizwa kuguma tucunze kugira ngo turabe ko twokwamama iyo bimeze uko rero birahagarika ibintu byinshi ku gihugu nta gihugu na kimwe cikwije ibihugu byose bibaho kubera bibanye n'ibindi kubera bifashanya n'ibindi ivyo rero birashobora gutuma hari ibihugu bidashobora gushigikira Burundi kubera ibiriko biraba ugasanga hariho amahigo Burundi bwari bufise abarundi bari kubona badashoboye kubona kubera yuko uwo mugwi uguma werekana ibiriko biraba nako ndabaza ati mbega none ko uwo mugwi kubona ubandanya ukora wongeye ikiringo birashobora gutuma abakora ibibi bagira bati tureko amakunga ariko arabona ibyo dukora reka ibyaha bigacuriye bikazotinda bicuriye ako tubona bibandanye mu bisanzwe urumva ikibazo gihagaze ahandi abantu bakora ibibi mu gihe leta yo nyene idashobora kubihagarika kuko amamekanizme yose yaba amasentare mpuzamakungu yaba amakomisiyo bashiraho nayaza kubera yuko igihugu cunye kitashoboye gukuraho izo ngorane zihari ariko ntaza asubirira ubutungane ntaza asubirira nico gituma bamaze imyaka ine batanga ayo maraporo kandi twese turayasoma ariko nta kintu kirakogwa ariko ntibivuze yuko abantu boca bihebura ngo ubu mugwi ntacumaze oya ubu mugwi urafise icumaze kuko nkuko nemeje kubivuga utuma abantu bamenya ibiko biraba ico ni kimwe kuko bitebuke abantu bakora amahano nkayo bakora amabi nkayo bazofatwa bazokurikiranwa bakurikiranwa na leta y'u Burundi cyangwa n'ama leta afise ubushobozi bwo gushobora kubakurikirana ivyo bizoba kuko ubu ihe tugezemwo amahano nkayo ntashobora kuba ngo abantu babireke bigende gutyo no kuvuga yuko izo raporo mu nyuma zizokoreshwa kuko bazozikoresha kugira ngo bavuge bati wewe wagirirwa niki tuje mu mpera y'ikiganiro mbega kubijanye na ivyaha nyene bikorerwa abantu inkuru iherutse kuvugwa n'ijanye n'ipfungwa ryahoze ari umushinga amateka Fabien Banciryanino uwo mushinga amateka abahanya agateka muzina muntu bagira bati ariko ararenganywa azira ko yoba yarubahuka kuvuga mu nama nshinga amateka ishashe amabi akorwa mu gihugu mbega iyo wapfunzwe ku bwanyu ifungwa ryiwe ryoba rihisura mbi igihugu cy'u Burundi ugamera cyo umuntu yovuga ni abantu bamenye yuko umushinga amateka yaba ukiri mu kazi k'ubushinga amateka canke wawuvuyemwo n'umuntu ashobora kurikirana n'amategeko mu bisanzwe igihe yakoze amakosa alors ikintu gitangaje rero muri ivyo bintu by'umushinga amateka Banciryanino nuko akirikiranwa ku bintu yoba yaravuze ari mu n'amashinga amateka igihe yari umushinga amateka navyo ntibishoboka kuko mu bisanzwe abashinga amateka abakenguza amateka barakingiwe n'amategeko ivyo bita immunité mu gifaransa no kuvuga yuko mu kihe bariko bavugira abanyagihugu mu n'amashinga amateka ko bibazo biraba igihugu baba bafise bahawe ijambo ivyo bavuze ntashobora kubikurikirana ko haba muri uwo mwanya mbere n'inyuma yaho ntibashobora kubikurikirana ko ico ni cambere ku kibazo rero warubajije cyane gose birahisura mbi nyene igihugu kuko bwa mbere ho vyerekana yuko mu Burundi ubwa ubutungane yaba executive leta ijeje kubiraba badakurikiza amategeko ko nk'iryo tegeko bategerezwa kuryubahiriza ntibashobora kumukurikirana ku bintu yavugiye mu n'amashinga amateka akiri umushinga amateka ngo abikurikiranwe ko uribaza ko niyashika imbere ntahe amategeko avuga ukuntu akamurekura ku bwawe
Mweza ntiyategezwa no gufungwa kubera bijya. Amweke basinzi ivyo ntavyo nzi. Ni haba hariho ibindi batigeze bashikiriza batigeze bavuga bimwagira ivyo nivyo bishobora kumwagira. Mugabo n'ivyo haba ari bijya. Vyo yavugiye mu namashinga amateka. Nta kintu kimwe cyo kumufunga abantu bategeza kumufunga ahubwo nukwiha amenyo y'abatwenzi. Hari ikizere ko ashobora kurekurwa rero. Jewe kubwanje je simbona igituma baba bamufunze. No kuvuga yuko ni haba ari abacamanza bahagararira intahe koko bagasoma amategeko kuko yanditse ntibatamikwe ijambo mu byo bariko barakora. Je nibaza yuko yabwirizwa kurekurwa kuko bijya yavuze ari mu namashinga amateka ntiyashobora kubikwirana ko ari uburenganzira bwiwe. Dusazira ikiganiro Thierry twari ko tuvuga mu kanya gaheze bijanye na wa mugwi jeje gukora amatohoza ku Burundi kubijanye n'agateka muntu. Mbega iri Ipfungwa rya Banciryanino gishobora kuba ikindi kimenyetso kizoja mu rujya mugwi ko cyerekana kujya mugwi warukwiye koko kubandanya ukora ucungera abahohoterwa. Ni kimenyetso bigaragara kuko sinaconyine congeye kubindi Banciryanino no muntu afunzwe azira uburenganzira bwo yashikirije iciyumviro ciwe wewe yanakingiwe ariko nabandi bose bafite uburenganzira bwo gushikiza iciyumviro cabo harimo abafunzwe twokwibutsa amesha makuru kinyamakuru iwacu bagira bakwiza umwaka bari mu bafunzwe bazira ubusa twokwibuka abantu bafunzwe kubera bagize kugira inama z'umugambwe wabo nka abanywanyi b'umugambwe abarongoye umugambwe CNL mu makomine yose y'intara ya Bururi barafunzwe bafashwa abose n'abaza mu Banciryanino nova ko yongeye kuri abo bose bigaragaza yuko mu Burundi ubutegetsi bwafashe ingendo yo kutihanganira na gato uwo wese batiyumvira cyo kimwe yuko badashobora kumwihanganira na gato ko ashikiriza iciyumviro ubutavuga ivyo bifuza ntafise uburenganzira bwo gushikiriza iciyumviro niyo ngendo ubutegetsi bwafashe ico naci ivyara ubwicanyi ivyuko abantu bahagarika bidakurikije amategeko banyuruzwa akabuga irengero ryabo abandi bakagandagura. Rero igihe hakiri iyo ngendo ubutegetsi busa n'ubwo bwiyemeje kuyibandanya ingendo y'utihanganira canke guhohotera sukute kwaganda mbere no guhohotera uwo wese batiyumvira co kimwe. Iyo ngendo rero bwiyemeje kuyibandanya bigaragaza yuko ayo mabi yatohozwa n'uwo mugabo wa ujeje amatohoza wawe ukwiye kubandanya kuko nivyo bintu birabandanya kuko iyo leta niyo yobihagaritse ikerekana ati ubutegetsi bushasha tugomba duhindura ingendo kuko ibihugu byavuga yuko umugwi utobandanya nababona bati hari abantu bari batanga guhicizere ubutegetsi bushasha reka turabe ko ivyo bavuga bazobishira mu ngiro ariko no munsi iminsi bamaze iragaragaza yuko atana na gatoya bashaka guhindura babandanya ingendo yo guhohotera gusinzikaza ubuzima bw'abantu batimbira cyo kimwe rero bigaragaza yuko akazina muntu shira mu buzima kungoni babandanya gukora akazi bigaragaza yuko ahubwo akazi ari kenshi uwo mugwi ahubwo bari kwiye kwimvira nibindi nkuko wari wabivuze uwo mugwi bishingwa iharura abanyuruzwa bicwa hakwiye no kuba basanga nimigwiza kubika niza kubika harakwiye kuba imigwa ahubwo ihagarika abarundi cyo bari banyotewe no munsi suko ko abishwe abanyurujwe bagahugu irengero baraharuwe bikwiye n'ubu nta wumva ko yoroha gubandanya harura kubera ababikora babibandanya ariko hari hakwiye no gusimbiza hakaba intambwe yo kubihagarika no gushira imbere y'ubutungane abavyagiriza. Urakoze cyane Thierry bigirinda vyiku uruyo mwihozo hejeje kuduha kabari nawo nciyenso zirako kino kiganiro Thierry bigirinda vy'inkibutsa yuko uri umumenyesha makuru wa television Renaissance wakoze kwitaba ubutumire bwacu wakoze nawe professeur Birantamije Gerard kuba witavye ikiganiro Club de la Presse twasubira kwikora ko uratwitaba nkuko bahora mwakoze namwe mwariko muradukurikira nshimire bagenzi bacu ari mu hinga bw'ivyuma bariko baratuma tuvuga mukatwumva tuvuga mukadukurikira irindi sango ry'ikiganiro azoba ari ku munsi wa gatanu naho butaha.